Imana yarirahiye abanikunda izobagwanirira mu ntambara. Turacyari kumena DISARA iruhande yacu. Ndabibutse ko mushobora kuza muri DISARA dukorera mu Cibitoke cya Rugombo i Buganda. Ni ikigo kijeje gufasha abantu bagendana ubumuga bugiye butandukanye. Uwundi Boris Bright atandukanye n'uriya wo muri Akira Amashimwe igashika ku rundi rwego. Ego Akira Amashimwe irafise aho yankuye naho yashikanye. Iyi nayo inzira z'Imana ni kuzazirenga igihumbi ibifisemwo imwe yonyene iza gucamwo. Twebwe aho tuyitegera si hici uko ushobora kuyitegera mu kubafu ikazana ni buryo. Ubwo rero inzira zayo tuvuga ati inzira zayo Imana zirenga. Ndabaramukije nongera ndabipfuriza ubuzima bwiza, nongere ndabaramutse kandi again kandi nkuko bisanzwe ndabipfuriza amahoro, umutekano ndetse no kwiha amahoro mu mutima, byose bigende neza. Manze shima Imana yongeye kunshikana imbere y'uno muntu araberewe ameze fresh, ariko kandi bari mizibashirano indundi kasura y'abasupu y'ubunyegeri, mavuta y'abademu nkuko bisanzwe, mudakubitwa subizaho nkuye siro ruje. Imana ihabwe cyubahiro, inzira z'Imana nazo zirenga igihumbi. Ariko kandi ndabibutsa yuko turacyari kumena DISARA iruhande yacu. Ndabibutse ko mushobora kuza muri DISARA dukorera mu Cibitoke cya Rugombo i Buganda. Ni ikigo kijeje gufasha abantu bagendana ubumuga bugiye butandukanye, agataho nimba waravunitse ukuguru, nimba umubiri wawe utameze fresh, nimba ijisho ryaravuyemwo, nimba ibintu bitagenda neza, nimba udakanura neza bivanye n'imvo runaka. Akaribu cyane muri DISARA dukorera mu Cibitoke cya Rugombo. Aba kandi imbere yanje murabona umusore aberewe cyane, mwaramumenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu musore niwe ndabazaniye yaririmbye indirimbo Akira Amashimwe akunezeze. Mwaramuvise cyane muri no ndirimbo yakoze na Dread Master. Ndaza kumubaza byinshi kugira ngo duce tubandanya. Anyway, karibu cyane papa. Ego murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Ubwo nawe uri muri babandi bavuga bati baba retorere blinge zone matirenda ko sirigisiyo. Niyo umukama yabinyemerera akabinshira ubwo bizoza ati. Ego. Mwana nzere ko tazovuga nk'abandi baraho bakunda kuvuga ngo retorere blinge zone matirenda de construction babikoresha muri ziyandimo. Nibaza ko bizovana nuko umuremya bimpaye. Abivuze uzobikora. Anyway, karibu cyane ku batakuzi waberewe kandi ngire ubuntu guhura nawe. Hari abantu benshi bahora bumva indirimbo Akira Amashimwe batari bwakubone, batari bwabona ishusho, donc batari bakuzi. Ariko namubazaniye n'uyu muri ko murabona ngaha kuri micro. Amazina yawe nyakuri bakwita ndega Boris Bright. Okay. Umazina yanje nyakuri ni Ongerusenge Boris Bienvenue. Ariko kwizina novuga nk'ijyakazi ni Boris Bright. Basanzwe bamenyeye benshi. Ego. Boris Bright asanzwe afise umuntu amufashe mu mugongo cyane. Novuga yuko arahari. Abafasha ni benshi barahari. Bafashiki canke kiriya mu butandukane bwabo barahari. Nk'impanuro cyangwa se ivyiyumviro. Mbaze ko inyuma y'uko indirimbo isohotse Akira Amashimwe ibintu bimeze neza. Ego ibintu bimeze neza kuko turabona yuko hari aho twavuye naho twageze. Yes. Anyway, reka ngo mbanze ndakureke kugira ngo utwumvishe neza na neza. Abantu bumve ko uri wewe nyene ready. Ndiho ni wewe erego kwiyamashimwe. Ese ubu jewe mbageze he iyo utaza kuhankura. Ishayo y'ivyaha narimwo niwe wayinkuyemwo. Come on. Unzana mu rugo rw'Imana uhezura mu hirya no hino atavyizigiro vyakazoza afise. Nabuze yonje niyomva we umbere inzira ibyo wankoreye cyo yuzura umutima eka mbere ndumva bibogabo ishimwe byigera mugurice nkundira ndavyamamaze nakijiji. Yes. Ibihe bitazoshira. Urankuye mu mwuka my friend. Bibaza ko bimeze neza. Merci beaucoup. Abantu batari bakuzi neza na neza. Ego. Boris Bright asanzwe asengera muri eglise iya. Okay, Boris Bright nko mubona hano asanzwe yinjira mu ishengero rya Ezebu.
Église de l'Union du Saint-Esprit au Burundi ishengero ry'ubumwe buva kuri mpwemu yera mu Burundi. Twaramenye indirimbo Akira Amashimwe, inyuma yaho hari indirimbo Inzira z'Imana. Ego yasanze kuri micro ariko kandi ni indirimbo nayo iryoshe cyane inyuma yuko bakumenye ku indirimbo Akira Amashimwe, ariko zose ngerageje kumviriza zakozwe n'umuhinyanyizi umwe ni Dread Mass. Ego nshaka kumenya nirihe tandukaniro riri hagati yawe na Dread Mass. Itandukaniro riri hagati yanje na Dread Master je nuko ndi umuririmbyi nawe n'umuproducteur, urumva yuko hari itandukaniro rinini cyane. Ikindi kintu gihari kibahuza ni cyane, ikintu kihari duhuzwa n'akazi kuko je ndatwara ideye wanje nkavuga ati ndakeneye gukora indirimbo kanaka, hanyuma nawe hamwe n'ubuhinga afise akanyakira kandi akankorera neza, kandi ndamushimira cyane Dread Master aho uri. Big up sir. Anyway, asante sana, merci beaucoup. Uyu musore inyuma yuko arekuye indirimbo Akira Amashimwe mwagiye ndetse nibaza ko ari nayo bakumenye ko cyane, wasohoye indirimbo Inzira z'Imana. Iyi ndirimbo wumvirije ubugikozemwo yakorezwe na Dread Mass, iciyumviro cavuye he nyamukuru? Iciyumviro aho cavuye nyamukuru, umwaka wari ugiye guhera. Rero turavye tukitegereza ukuntu umwaka wagenze, uduperturbation mumwe n'uwundi yagiye ahura natwo, ukabona yuko umwaka urangiye neza kubera umuntu ari muzima, bavuze ati inzira zawe Mana zirenga igihumbi kwera, kuko aho twari kwitegera ibintu siho dusanga Imana yaciye. Za nzira zayo zirenga igihumbi ibifisemwo imwe yonyene iza gucamwo, twebwe aho tuyitegera si hici, kuko ushobora kuyitegera mu kubafu ikazana n'iburyo. Ubwo rero inzira zayo tuvuga ati inzira zayo Mana zirenga igihumbi. Ntarinjira muri Inzira z'Imana zirenga igihumbi, indirimbo Akira Amashimwe irasohotse, indirimbo yakunze cyane. Indirimbo ndetse n'imiburiburi twabonye yuko yakugejeje ku rundi rwego, ko nibaza ko ari nayo indirimbo yawe ya mbere. Iyi ndirimbo ngomba kumenya vy'ukuri yararose mbega support warukeneye canke se donc wararose promotion warukeneye kuri iyi ndirimbo, vyagenze gute kugeza uyu mwanya? Promotion kubijanye na promotion narayirose, novuga narayirose ntoya ariko si nkiyo nari niteze, ariko bidasigura yuko promotion yayitaraza n'ubundi. Hari iyindi promotion nkiciteze no kuri iyo nyene nubwo hajigira kabiri, hari promotion nkiciteze no kwijya ya mbere, bisigura yuko niya kabiri nayo nyene izozana n'iyindi promotion yayo. Indirimbo Akira Amashimwe irasohotse, inyuma yaho urazanye Inzira z'Imana, mugabo nta ndirimbo nimwe muri zo urakorera amashusho. Wayi atandirimbo nimwe irakorerwa amashusho? Kubijanye n'amashusho byagiye bigorana, ariko twabitegekanya ariko kubijanye n'ikibazo cy'uburyo, kubera yuko ababa badufasha baba novuga yuko baba batarabona ngira ngo yuko umwanya wageze, nibaza ko ariho vyagoraniye. Ariko nko mu mbono ziwacu tuba dushaka yuko dutunganya amashusho, ibintu byose bikaza bifise amashusho, kuko mwino si ya none urumva ukoze igikorwa ntihagaragara amasanamu, ni nko kumenga nyene ntacyo wakoze, ariko nyene tuguma twiteze yuko bizotungana. Asante sana. Hama twigarukire kuri Inzira z'Imana. Iyi ndirimbo irasohotse, maze gusohoka ubona urwego igeze ko, mbega izohava ishikira Akira Amashimwe canke izohava yirenga ku vyiyumviro vyiwawe canke ku bushake bwawe? Ku vyiyumviro vyiwanje nashaka yuko yogaragaza ubundi Boris Bright atandukanye n'uriya wo muri Akira Amashimwe, igashika ku rundi rwego. Ego Akira Amashimwe irafise aho yankuye naho yashikanye, iyi nayo Inzira z'Imana ni kure hagi Akira Amashimwe yagejeje, yongereko akandi nimba yorenza nka kurya aho Akira Amashimwe yakoze, yongereko kandi ntihere mu nyuma cyangwa se ngo isubize inyuma, ahubwo iheraho Akira Amashimwe yagejeje nayo izamura. Asante sana. Mbega yewe hari umugambo hari wo kuba woyikorera amashusho? Ego umugambo urahari, ariko nyene urumva hariho ibintu bitaratungana. Kugeza iyi saha atugerageje kuraba hagati y'izi ndirimbo zibiri, ni yihe ndirimbo wishimira cyane muri izi ndirimbo zibiri? Uvuze iyo nishimira zose ndazishimira, uretse yuko gusa zaje mu myanya itandukanye, hatanguye Akira Amashimwe hanyuma haza Inzira z'Imana. Uriko uravyumviriza ni indirimbo zisa ziri zegeranye,
ziregeranye cyane ntiziri kure na kure navuga ati zose ndazishimira gusa nuko zaje mu bihe bitandukanye iyo umuntu yumvishije umuririmbyi wa gospel akenshi na kenshi n'abantu tudakunze kubona mu masho agiye atandukanye mu ma stage ariko abaririmbyi bataririmba indirimbo zo guhayagiza uhoraho biva kuki nka mbega ngwe nka Boris Bright tutege ko uzoja ku ma stage muri kumwe n'abandi baririmbyi abo twokwita abasani mu rurimi bakunda gukoresha canke se tukwitege mu masho gusa yaririmbi uhoraho donc y'indirimbo zo guhimba zohoraho gusa. Okay, nibaza yuko abijanye n'ama stage atandukanye nibaza yuko turi imigwi ibiri bo bafise stage bashobora kujako twe natwe dufise ama stage yacu dushobora kujako bivanye rero na stage twe tuba twemerewe ilifo ko dukorana n'abajya nyene dukora bimwe umwuga buri mwuga wose ugafita bawo aba bagakorera mu vy'iwabo natwe tugakorera mu vy'iwacu nibaza ko byosa neza cyane yego nkamwe umuntu yokubwira ati Boris indirimbo yawe narayikunze cyane mugabo ndaguhamagaye ahantu hari abandi ba star baza kubuza guhava ba performinga uze kuza nawe kugira ngo uperforminge akaguha amasho menshi wovyifatamo gute wogenda canke ni wogenda mwico gihe nta nahamwe umuntu yimiriwe kuja gutanga ubutumwa hose uragenda ugakora ego nibaza yuko aho nta ngorane nimwe umuntu yokora agatanga message yiwe mwabo bantu uko bari kose niwe ku ndirimbo yawe ya mbere waramenyekanye ego indirimbo igira kabiri nayo nyene ije isanga indirimbo ya mbere kuri wewe biguha icizigira cyahe mu ndirimbo zo guhimbaza Imana kuri jewe nka Boris Bright hariho ivyizigiro cyane mbona uko ndabona yuko uko umuntu akora niko atera yigirwa imbere mu gukora kwanje ndabona yuko ndiko ndakura sinkiri hahandi aho nahereye hari aho navuye ndashika handi hantu kandi bidasigura yuko nashitse ku rugezo nyene rwa nyuma oya ndagomba ko nguma mbandanya kandi yego ntobirekera ngaha ariko ngume nevoriwe asante sana ndagomba kugira ngo ubanze udukorere mu gahogo kuri ino ndirimbo ya kabiri ndirimbo inzira z'Imana ndirimbo iri mu mudiho umeze neza ndirimbo narakunze n'ingene bavugijemo agapiano kameze ukuntu burya Dreadmaster n'umwe mu bahinga nemera cyane sinzi n'impamvu donc abantu bose benshi cyane indirimbo ziriko zirakundwa muri iki gihe ziriko ziraboneka ko zakorewe kwa Dreadmaster nubwo tutamenga sinzi donc bisaba yuko n'imiburiburi tugerageza tukamenya neza ikintu kiri hagati yanyu na Dreadmaster ariko ndagomba ngo banze unkoreremo cyane kugira ngo numve Imana yarirahiye abanikunda izobagwanirira mu ntambara nizokwe